Tekano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha ku mbonesha kure yacu kandi yanywa ICTV. N'umwanya w'amakuru agezweko ariko haravugwa cane hirya no ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru haribuze kugaruka ku ngingo zitandukanye, hari amakuru havugwa mu vya politike, inkuru zivugwa mu mutekano, ubutungane n'izindi zivugwa mu kibano n'ibindi vyose biriko biragarukwa ko bumenyesha amakuru ndetse niba biriko biratangazwa irya nino. Mu ngingo nkuru zano makuru ndaza kukubwira inkuru y'umubabaro, ni inkuru mbi cane, n'urupfu rw'umushinga amateka. Uyo mushinga amateka yishwe n'iki? Uyo mushinga amateka yapfuye ninde? Turaza kubimenya muri ano makuru. Hari itangazo rihejeje gusohorwa n'inama nshinga amateka y'u Burundi, ico bavuga kuri urwo rupfu rw'uyo mushinga amateka vyose muraza kubikurikira muri ano makuru mu buryo bagidonito nabiteguye. Amakuru harabana na politike y'umukuru w'igihugu c'u Burundi muri Amerika, akaba yabonanye na perezida wa Amerika Joe Biden, ivyo bayaze ndetse n'ibindi biriko biravugwa ku mukuru w'igihugu aho yari yagiye mu rugendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru twabiteguye, muraza kubikurikira mu buryo bagidonido. Denis Abucumi nawe ntabwo ari mu gihugu. Denis Abucumi aho yagiye ndetse n'ivyamujanye turaza kubigaruka ko muri ano makuru tubibabwire mu buryo buramvuye, muraza kubikurikira muri ano makuru. Hateguwe imyiyerekano mu gisagara ca Bujumbura. Iyo myiyerekano ni yiki? Turaza kubimenya muri ano makuru navyo twabiteguye. Abanyagihugu bakaba basindukanye n'iyonka muri iyo myiyerekano iriko irabera mu gisagara ca Bujumbura. Turaza kubikurikira mu buryo bw'amasanamu. Ngizo ingingo nkuru banywanyi bacu, hano makuru yacu agiye gushamikirako. Turaza no kugenda duca irya nino ibindi bitandukanye biriko biragarukwa ko irya nino bipfuza kurajwa mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vya misi yose tugushikiriza. Ufyonda kuri subscribe maze twaje turashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Mbere yuko turaba inkuru mbi y'urupfu rw'umushinga amateka n'itangazo ryasohowe ni n'amashinga amateka y'u Burundi kuri urwo rupfu rw'uyo mushinga amateka, dutangurire kuri no nkuru ku masonga ngaho urwego rw'abashinga ntahe mu Burundi rwiyamiriza ingendo yo kurufuta mu gihugu cose. Urwego rw'abashinga ntahe mu gihugu c'u Burundi ruriyamiriza ingendo yo gufuta urwego rwamye rukomeye mu vyo gutatura amatati kuva ku ntwaro ya cami. Ni mu gihe abahuza bo ku mitumba yose igize igihugu cose baheruka gutogwa barahiye kuri uwa kane kugira batangure amabanga yabo maze basubirire abashinga ntahe bamye batatura amatati yo mu kibano. Ni mu gihe kandi kuri uyu wa 17 Nyakanga 2022 abagize urwego rw'abashinga ntahe mu ntara zose z'u Burundi bankiwe guhimbaza imyaka 20 ihaciye urwo rwego ruvutse. Ivyababaje cane abashinga ntahe kuko bari biteguriye urwo rubanza maze rusibwa ku munota wa nyuma ku itegeko ry'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Abahuza bakaba baje gukuraho burundu urwo rwego rw'abashinga ntahe mu gihugu rwari rumaze imyaka irenga 100. Wahoze arongoye urwego rw'abashinga ntahe ku rwego rw'igihugu Adrien Sibomana abona ko nyabuna ubushinga ntahe arakarangamutima kadashobora kuzimangana. Umwe mu bashinga ntahe bo mu gisagara ca Bujumbura we abona ko ari imvo za politike zinyegeje inyuma y'iryo futwa ry'urwego rwabo. Ati twese turabona ko ubutegetsi buhari butigeze butwerekwa kuva bushitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005. Ivyo bibonekera ku kuntu abanyamugambwe ba CNDD FDD bama bahaye agaciro abo bise abagabo maze bakasuzugura abashinga ntahe ko ataco bigeze bakora mu njyane za kahise Uburundi bwaciyemwo. Niko uwo mushinga ntahe wo mu gisagara ca Bujumbura ativuze izina ryiwe kumva z'umutekano wiwe avuga. Nkuko tubikesha iradiyo y'ijwi ry'Amerika, agatorwa Sarungo y'umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi we abona ko itorwa ry'abo bahuza bo ku mitumba ari akaryo k'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi ko kwigarurira ubutegetsi bwose kuva hasi gushika hejuru. Agatorwa sa agatanga karorero ku mutumba wa Kayanza, Ngozi, Muyinga no mu ntara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura rirare. Mukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye akaba yaheruka gushikiriza ko urwego rw'abashinga ntahe hari igihe barenga akarimbi bagakora nk'amashirahamwe yigenga canke abarwanya ingingo za leta.
wewe uravuga iki kwifutwa ry'urwego rw'abashingantahe mu Burundi? Twandikire muri komanteri maze usangize iciyumviro cawe abakurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ngaha kuri no mbonesha kure ya ICTV. Nari nabibabwiye ko nza kukubwira ku rupfu rw'umushinga amateka, ariko imbere yuko mbibabwira ngira mbanze ndakubwire ko mu gisagara ca Bujumbura kuri zone ya Buyenzi abenegihugu n'abagumya banga b'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi baba muri komine Mukaza niho bahuriye muri kino gitondo mu rugendo rwatunganijwe rwo gushigikira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku ngingo zihambaye adasiba gufata kugira ngo mwenegihugu aronke vyankenerwa n'igihugu gitere kija imbere. Iyo myerekano ikaba yatunganijwe n'abo banyagihugu bakaba babonetse mu mabarabara bafise ivyapa vyanditseko amajambo yo guhayagiza umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse ngo nivyo amaze gushika ku gihugu kuva agiye ku butegetsi ndetse n'ingingo agenda arafata zo gutunganya igihugu. Abanyagihugu bakaba berekana umunezero inyuma y'ibogozwa ry'umushikiranganje wa mbere General Arengiyome Bunyoni, bamwe banatinyaga cane yari yarigize igihangange. Uyo munezero rero ngo ukaba ari ukwishimira ko Evariste Ndayishimiye ariko arabakurako abantu bari bababangamiye ku butegetsi. Ni ikintu gitangaje cane kubona abanyagihugu bishimira kuba umutegetsi yarakuwe, ariko nanone bamwe bakavuga ko n'ibindi Perezida Ndayishimiye ariko arakora vyerekana intumbero nziza afise ku gihugu c'u Burundi, nubwo babona ko hari ibigikeneye gukorwa kuko ngo abo bakuwe sibo bonyene, hari n'abandi barya ibiturire, abazingamitse ubutungane n'ibindi bihangange cane abari mu mugambwe uri ku butegetsi. Perezida Ndayishimiye nabo ategereza kubakorera ko maze bakigezwayo kugira igihugu gishobore gusubira gutekana. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye batazira General Neva i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye yitabiriye inama ya bose ya ONU UNGA 77. Arakomeza kubonana n'abakuru b'ibihugu batandukanye, aha turavuga nka Abdel Fattah al-Burhan, perezida wa Sudani, aho yaganiriye nawe kubijanye no gutsimbataza amahoro n'imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri. Umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yaranaganiriye kandi na mugenzi we w'igihugu ca Slovenia, umukuru w'igihugu ca Boruti Paho, akaba yarongeye aranaganira kandi n'umunyamabanga mukuru b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Peter Matuki. Tukaba rero tutibagiye ko Perezida Ndayishimiye nanone yanabonanye na Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baraye babonanye kuri uyu wa gatanu n'abandi batandukanye. Ugukorana mu vy'ubutunzi, ugukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu, guhamagarira abarwizatunga bakorera mu bindi bihugu kuzana imitahe yabo mu Burundi ni bimwe mu bikomeye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko arashigikira cane iruhande, ariko arashikiriza cane iruhande y'inama ya ONU iriko iraba muri kino gihe. Nari nabikubiye ko nza kubwira kuri Deniza Bucumi amaze imisi yatari mu gihugu. Deniza Bucumi batazira mama buntu ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe, aho yagiye yitavye ubutumire bw'igikorane c'abakozi b'Imana bari muri leta ya Iowa muri Amerika. Ico gikorane kikaba kigiye kumara iminsi 3 kuva kuri uwa gatanu igenekerezo rya 2023 gushika ku Imana igenekerezo rya 2025 Nyakanga 2022. Hari umushinga amateka yapfuye. Uyo mushinga amateka yazize iki? Inama nshinga amateka y'u Burundi yasohoye itangazo ku rupfu rw'uyo mushinga amateka. Ni inkuru mbi, ni inkuru y'umubabaro ku nama nshinga amateka, ni inkuru mbi ku Barundi, ni inkuru mbi ku muryango yo mushinga amateka. Yo mushinga amateka ninde? Inama nshinga amateka y'u Burundi iramenyesha ko hiri n'umubabaro ntangere ku rupfu rw'umushinga amateka Pierre Claver Niyubahwe yari yashengeye kuri uyu wa gatanu mu bitaro vyitiriwe Umwami Karedi mu Kamenge. Uyu mushinga amateka yaraye yitavye Imana, akaba yari yatowe mu ntara ya Kayanza. Inama nshinga amateka y'u Burundi ikaba ihojeje umuryango wiwe, inshuti, abagenzi hamwe n'abanyakayanza muri rusangi. Kandi umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza nawe wari wasohoye itangazo vuga ko ubabajwe cane no kuba uyu mushinga amateka komoka muri uyu mugambwe yitavye Imana.
biri mu itangazo ry'inama nshingamateka y'u Burundi riragira riti itangazo ryo kubika ry'ibiro vy'inama nshingamateka. Inama nshingamateka y'u Burundi iri n'umubaro mwinshi wo kumenyesha urupfu rw'umushingamateka Pierre Claver Niyubahwe yatowe mu ntara ya Kayanza, rwashitse mu gitondo ca kare co kuwa gatanu igenekerezo rya 23 Nyakanga 2022 mu bitaro vyitiriwe umwami Karedi vyo mu Kamenge. Ibiro vy'inama nshingamateka birahojeje umuryango wabuze, inshuti n'abagenzi hamwe n'abenegihugu bo mu ntara ya Kayanza yatowemwo. Inama nshingamateka irabuze umwe mu bari bagize umugwi ujejwe kugenzura ubutunzi n'intwaro vy'inama nshingamateka y'u Burundi. Umushingamateka Pierre Claver Niyubahwe yararanguranye amabanga yatorewe n'abenegihugu ubwira n'ubwitonzi ntangere. Kumushingurana iteka bitegekanijwe ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 27 Nyakanga 2022 mw'itongo ry'abapfuye ryo ku Mpanda. Imana imwakire mu bwami bwayo. Giryo itangazo ry'inama nshingamateka y'u Burundi ku rupfu rw'uyo mushingamateka yatowe mu ntara ya Kayanza. Turahojeje abamuzi, turahojeje inama nshingamateka, turahojeje abarundi n'abagumyabanga muri rusangi n'abandi bose bari bazi uyu mushingamateka. Mana imwakire mu bwami bwayo. Ngayamwe mu makuru yaragezwe yavuga cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wipfuza kurajo mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tugushikiriza umunota ku yundi fyonda kuri subscribe maze twaje turashira ko inkuru ikagushikira mu bambere.